Nshuti namwe bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza RTBB ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye ku mpande zine z'isi ndabahaye ikaze mu kiganiro c'ijambo ry'Imana. Teme y'uyu munsi iravuga ngo aller jusqu'au bout. Luc 14, 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreiller. Jean 17, 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Muri make rero mpwemu yera agira twibutse ko dukwiye gukora nk'uko Yesu yabigenjeje igihe yashoboye kurangiza umurimo wo kuducungura ngaha ku isi, akabwira data ati jewe n'ukuri ico wantumye ndagihejeje kandi ndagisozereye. Uyu munsi rero hari inshuti n'abagenzi biteguye kuzoja muri celebration, umunsi mukuru, igihe woshobora gusozera ivyo wiyemeje, ngo ariko rero ngo icihutirwa no kubanza ukicara neza ugaharura les dépenses à faire. Iyo Bibiliya ivuze ngo les dépenses ni kugira wumve neza ko hariho bimwe byinshi cyane binyuranye n'ivyo wari witeze. Ubwa mbere hoho hari abazoguca intege bakwereka abananiwe kandi batanguye bafite ibikomeye. Hari abandi nabo biteguye kukongorera amajwi atandukanye n'ico wari wifuza bugufasha. Murumva rero ko icihutirwa mpwemu yera ariko arakubwira ngo banza wicare ube déterminé, mbega ushaka gushika kuki. Abariko barankurikirana bamwe murazi ko hariho ibintu byinshi cyane twifuza nk'amasport, amarégime alimentaire, aho umuntu atangura mugabo ikiguzi cyo gushishikara bikamunanira. Bene data murumva neza ko igikomeye cyo gutangura no gushishikara. Niwashishikara uzoba umeze nka babandi Imana iriko iratwibutsa neza ngo aba nibo bakwiye kuzoba félicité. Umuntu wese yashoboye gushishikara agakora ico yiyemeje arafise ico yo kwigisha kandi ukamwigirako. Ukwifuza kumera nka naka ntaco bimaze, ahubwo icihutirwa n'ukwicara ukaraba neza ugasuzuma mbega ico wifuza bizogusaba iki. Hari igihe wumva umuntu ari rurangiranwa mugabo yo kwicara akakubarira ido nido y'umubabaro yaciyemo, uzoca wewe nyene ubona yuko udakwiye kwifuza nko kumera nka naka. Imana rero iratwibukije Jésus Christ de Nazareth ngaha ku isi yarinze kwinjira mu masengesho na wene ku munota wa nyuma i Getsemani arasaba ubwiza bundi. Biragoye bene data gushishikara igikorwa wiyemeje, naho uyu munsi woguraba neza ni igiki kera wakunda washoboye gushishikara kugeza iyi myaka ufise ukigikunda kandi ukishobora kukibagarira kugira ngo gitotahare. Benshi cyane usanga ivyo mwatanguye kera mwaramaze kubivamwo. Ni kugira ngo wumve ico mpwemu yera tubwira, celebration ni y'abantu bashishikaye. Exemple mu buzima bwa misi yose, urashobora kuba wifuza kuba umudokteur mugabo diplome y'ubudokteur isaba imyaka myinshi. Urabanza uronke n'iya mbere iri musi y'iyo mugabo iyo kugirira akamaro kuko ni wayishika ko uzoyisabisha akazi, hanyuma Imana ikakongera amavuta n'ubwiza bwo gushobora gushishikara iyo nivo yindi. Ntaco vyomara bene data kwifuza gushika ku bikomeye n'ivyiyoroheje tutabikoze. Abubatsi ari gihe umuntu yifuza kubaka inzu niniya cyane twita villa, akaba ari inzu umuntu wese arenganya azovuga ngo ijya nzu niniya kandi izoba nziza. Igikomeye si ukuyibona ikiri kwa kundi iri chantier, ngo ahubwo ni igikomeye ni ugusozera ico watanguje. Wofuma wubaka inzu ijanye n'uburyo ushoboye mugabo ukayiheza, niwamara kwinjira muri iyo ya mbere uzoshobore gutangura iyindi nzu ikomeye cyane niniya. Mpwemu yera aratwibukije mu buryo bwiyoroheje ko début naho abantu bayikunda, igikomeye ni finalité. Turangize twibukanya ko ivyo twambaye ashobora kuba ari impuzu, ashobora kuba ari ibirato, ashobora kuba ari isaha, ivyo byose nuko hariho washize touche ya nyuma kuri vyo, hanyuma uyu munsi urambaye urabegwa. Mpwemu yera arakwibutsa ko hari benshi cyane barindiranye igishika igikorwa wo kwiyemeza gutangura, mugabo na cyane cyane umaze kwicara ukaraba neza les dépenses, uzoshishikare kugira ngo hazogire benshi cyane babinezererwa nka nawe.
mwariko murankurikirana nitwa Lydia Barahinduka duciye kuri RTBB ikorera kuri Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na WhatsApp. Mwarahezagiwe.